Shukrani yapfundiye ishikani y'abantu ariko nta kintu ndabona nta muntu umwe naho wo mukorera ikintu kenda gute ngo agire shukrani. Umukobwa akuze n'amafaranga yarye. Umukobwa akuze n'amafaranga yarye. Genzo yarya kandi nuno munsi kandi ndazi yuko ankunda ngazi ndamukunda kandi arazi yuko mfise umugore mu nzu kandi arazi yuko naho nogana n'ubunye ni wiwe nubembeze kandi nandi azoyampa canke ari banzura intire ajya amaparasira avuga ati ko yaguwara yaguzeho parasera ziri ariko man ziriho aratire dekayimvugira kwa dada aho rero nizira nazaditseko impapuro zose zifise Chitumani akazunguruka yazana n'amakamera y'ibiki. Hello les fans de media kuri mikona nice behind camera muri kumwe na Benisha. So guys isuku mwari mumenyereye ncanga mtie mvuga neza. Me nabonye isura uyu mutipe ndati muramudisuga mbese ubwe kabiri. Oh nice ngwa hano bintu nk'ibyo ampamagara ngo ashikina ashaka kumbwira. Mu mwanya mwabonye ibintu bigiye kuba anyere ku mudoda uje mana abahungu mana we. Numvise atana amajambo ofisi yo kuvuga. Arampamagara avuga ati bakubwira ati kubari witoka tamanira avuga ati kanje numvise icyo mbambwire ambwira ubuntu bw'ubupopi kuko ubu unumvise umugana hakinyi yoza arambwiye nze ndemera arampamagara ati twe n'ujya mudada faida yasaza ariko mana we ibaza ugenda hari ucubukire ukore hamwe na kintu cyose kigufasha yanke gufasha umuryango wiwe ahiwe umugabo we kubera umutipe ariko ibinamukore ndazire fansi mwabibonye so arenda mbwiza ko bakunzi banyinshi media abakunzi banyinshi media big up sana meze bon muri aho meze fresh hama je nakunde kuva kare Okay so kuva kare uko kunambie nini ni kihe kintu keneye kumbwira kirenze ivyo wakoze niboneye ni giki ukeneye kumbwira bana nice hari ikintu umva unko mwaje kare muyane muzana jezi ndi kintu jezi ndi ibintu by'amakamera umfiriza guys bantu nyumvise ale bakubwira ati guys abahungu bameze nk'imifuto nahe woyoza gute ntireka kunuka nigikata gukore ujya mudada n'amahera yahe wamusaba ngira yakwiba natavyo nabona ukuntu akababa yarafise nabibonye amara amaparasera ibama yose yakwaguha ariko are aunashukulane abahungu bamushikira abantu bakoga bakorera iki kugira muri riziki ubukeneye jewe ndibaza urya sinamukunda Jewe nkunda nibazo wamubonye kandi mana we uwo nkunda wamubonye ariko ari okay ntago mukunda hama wamurira amahera yiwe kumutesha umwanya hari yacu bukurazi urapima kwanza ukuweze kugura muri Saudi urabikuntu bakora basucunguriye nubwo ati abo abakobwa bakora muri Saudi big up nka dufata basi for example ari nka wewe wowe uri jewe cenga ndakwizanira ko utankunda ngoma ndago ubunkunda bo umviritale aho wotesha umwanya umuntu batwabwira ati umwanya n'ikindi kintu sibyo napana gutesha umwanya umuntu umbwira ati nyambo amahera mfasha ariko ntago ndagukunda kwako amufropise urabaje umutima wiwe ukoresha kwemaze kumenya umutima w'umukobwa ko tufise agatima gato koroshe umviriza ko gukinisha kinshi ko mubonye igihe cyose umuhungu azukoma ari umuhungu igikobwa nawo yari kirofa uragira uburyo bwose ukayecishika ubwenge umvi are ntutuke igitsina gore kuko nuri ngaha n'umukobwa sibyo agaho bati ngo abakobwa ntabwingo bafite ngo nibigatabwingo mufisi kwamaze ko dufise imitima yoroshe o dusama santima utushaka mudukoreshe abakobwa n'abantu bambere damani bakunda ariko mu ry'abahungu ariko man ari nta soni umuntu ndazi naho atangirage mu Saudi amaharangira yose ngira yakorera kurungikira mbakugura ambarasera usigaye utagase ubu nahageze ahantu umunsi akabandi badada barasharamye yisiga amavuta ngira ujya mudada mwamubonyere guys yisiga amavuta aratagase ale shukrani yapfundiye ishikani y'abantu ariko nta kintu ndabona nta muntu umwe naho wo mukorera ikintu kenda gute ngo agire shukrani umukobwa akuze n'amafaranga yarye umukobwa akuze n'amafaranga yarye genzo yarya kandi nuno munsi kandi ndazi yuko ankunda ngazi ndamukunda kandi arazi yuko mfise umugore mu nzu kandi arazi yuko naho nogana n'ubunye ni wiwe nubembeze kandi nandi azoyampa canke ari banzura intire ajya amaparasira avuga ati ko yaguwara yaguzeho parasera ziri ariko man ziriho aratire dekayimvugira kwa dada aho rero nizira nazaditseko impapuro zose zifise
Chitumani akazunguruka yazana n'amakamera y'ibiki. Share abadada apana kuza muraha ikibanza yuko abahungu bodusuzugura abahungu batugati ko turi birofa ega arivuze ngo badamuri birofa nta kunogenda ugacukira amahera hariya uwirigura mesa uwo mwana ucunga urungika ntavyuzi ivyo uri kurarunka ino biko bikora iki ali ujya mudada mwari kumwe arushika ifaida ntazo bamuruta nta mubira muruta ntaki uvuze iki cyame nambere uravye kuna umenga n'umaneke urumva umenga n'umaneke yani areka abo cyenda mukumbura umugore wanje mana we les fans ntago ntwenze kugahinda abakobwa tureka ibintu ale iyo usuzuguje igitsina gore nkabati twese turabakobwa umukobwa uko yadusuzuguza bijyanye nuko akurabuza kari byiza ishe mu Rwanda rwari wowe ugati uragiye hari abahungu barondera amahera ureka basimfata muri Somalia sivyo urarondera amahera uratikisura gene mu mudadi no gumurungika urungika ucuza usange angira afisinda yundi muntu abana nundi mugabo amahera yose wamurungikira go yarahonga na wenyene wo kwiyumvira gute byo kugendera gute nyuma ndikirofa aho nonze ndayamuhereza ariko mana les fans mwe mu vyumva uburiro okay bantu mbwire ikintu nyamukuru bamugara ikinga hanze gukora iki je yakubwiye ati jewe amfete sinkunda umuntu azana amakamera iwanje muhiri wanje cica mbere iwawe kali kwa faida yaragupangiye wewe kwa Farida faida wo kwanza ariko mana wa Farida faida yaza homba sini n'ukuntu yapereje uko n'umuntu afatwa azirutwiwe oya bantu rindire wamparije ngo muje muri Canada ufise akazi nyabaki Oma Lay wewe kwanza ngunda kumwita Oma Lay kurukurumbura usa ufise akazi nyabaki we ale sibyo ufise akazi nyabaki yovuga ati yuko ngo manje mu Canada nice niyambara ikimuzo n'ugirane nta nisoni akazi mfise amahera ujya mudada yacu ari futa uhanaguza ikirato niyagasuzuguro karutako oya ujya namera mfise bivuze ngo yumango yataro ya gusa ari yara wambwiye ati yara yampaye okay wambwiye ati yuko mpa mahera ndayage kuma yama kandi nuno munsi araza kuyama ndayage ariko mana faida ukabona iki gipinduka muhayo mahera wowe usuzuguje igitina kandi araza ukibona kandi araza kuyama cyangwa n'imiti wamuhaye uramushira kugira azekunda gose agukunda nta rukundo rumeze ku mugore ariko urabizi ko agukunda ujya ukamukorera ibintu nk'ibyo arimenya Oma Lay oui Oma Lay oui ale oui guys bakubwira ati umuntu abahungu niko bameze harakanwe soye indirimbo rero one day umva no n'amahera y'ujya mudaduguma yasara indimo n'agasuzugura vraiment ariko guys murumva agasuzugura waramaze kwandika indirimbo ngo munayisore je muri studio na ku mahera y'ujya mudada nawe watije niko bizohitsinga cyangwa wibaze ko bizojamwe imigisha ibintu ngo mugende gukora yuko amahera y'abandi umuntu yacubukiye yiyashuge ndo yakoremo ibintu by'uburofa amaje mu imigisha yazana tu nayandi nacayazana eka n'umunye ntava telefone ngo Cherie gumba barira ntabwo ntiyo subira ibintu wamukore wamweretse ntiyo subira ale eka neje mu gutendo sinza ku telefone usangi wanje n'amakamera turi kumwe shayo barirofa defense yoba arirofa ntiyo subira no kunyegera ngo je ndamwemerera kwara jeyo ndi umuntu yani yenda kubwiye gusa ijambo ry'uwanje amfete urumva je ndabembereza ndabembereza kandi umvise akademiki wanje karasosa kararyoshye karasosa je defense abadada reka guha ikibanza abahungu badusuzugure ibatugiye hariya rondera amahera yiwawe cubukira kuburara babanagira ibintu ego ndabizi ko akazi kwari kagoye me urungika ego gatiko ndamurunti mu nkunda ariko rabivyerekana mukorera faida urandi faida hana gizonzi aho namushikana bwati ariko mana we siniko nimba bafona wewe naye singo ndakubwira ikintu meje gusa kubwira ubuntu by'uburofa bya mudada ndamukunda ugira hawo nkunda ibintu nyabaki ko tizisi yale ashaka hafi Nego je nkundwa urakunda sigengwa ntagukunda urakundwa ndakundwa ale so Beni ni wizimize kamera twigira ariko guys aba Saudi aho muri hose ni mwumvireho bibwirwa benshi bikumva benebyo izimize kamera ndakene aho bari hose buguruka ubwenge murumva
buguruke ubwenge kuko n'utari jewe azobikora guys. Oya bye genda nta maboko yawe nakoraho nowe naje ushirira imiti ntangure ubwo dose bose n'ubunyene nawe nyurucuza yo mana mfise agatwe kaguye nabondera hasi yarananiwe. So guys ariko mana we ndabuze icyo mvuga no msi umenganza kuryama nabi sha beni zinya